ushobora kuba unyanka jewe ariko kundi impano yanje ushobora kuba unyanka afise impano nkunda basi imbuga ngurukana bumenyi ntizihari kugira ngo tuzitukanireko imbuga ngurukana bumenyi zihari kugira ngo bon duhuye na Sadbi namubwira yuko ari umuririmbyi mwiza kuko aririmba neza ariko none amubaza igituma muri kino gihe atari karagaragara cyane ku mamedi none amubaza igituma adakora amakolabo menshi n'abaririmbyi muza makungu kuko Reka ndamusi kanza bakunzi wa Black TV bivana mutumbere hose wese atakamu Black TV akabungu cop iyo ni website yashobora gusanga ukaronka amakuru atandukanye va muri Buja Flavor Instagram na Twitter na Facebook wazusanga natakibazo na kimwe ukacugira ajya commentaire musiko nyene gusa ukatubwira ati ibi nabikoze cyane nakunze anyway ni big kuri micro baramba kuri kamera ino munsi ndi kumwe no muntu atsinde award menshi mu gihugu cy'u Burundi mu journalist ndeze yasonze abandi bose ndazisubira kimwe na zirose ariko bishobora tuvuga kuzeke umuziki w'u Burundi n'uzabwiye muri rusangi ngezagiye biragenda yabirose gute eske yabirose biciye mu mategeko cyangwa n'ivyo yivye naho bizi Ami Pro the MC bro hip salama papa meze neza alhamdulillah karibu cyane bode hago ni mpakaribu karibu muri Sans ego thank you so much anyway atukunza Black TV hariya ndaramukije abakunzi ba Black TV nitwa Ami Pro ndo mu MC ndo mumenyesha makuru njejwe nanje guteza imbere umuziki w'u Burundi nibaza yuko ari hama ndo mupapa w'umwana umwe yitwa Gold Lewan Ishimwe Nathanael Magic Marley maze atandatu naza yuko ari ivyo amanda umwana wa gatatu mu muryango w'abana batandatu abahungu batatu abakobwa batatu ndacabasaba abavyeyi banje bose Ami Pro uri umuntu cyakunda gupostinga mama wawe cyane mbe bucuti hagati ya mama wawe nawe wewe butetse bw'umuvyeyi gusumba abandi bana nubwa ko turetse yuko uyu muvyeyi ari umuvyeyi ariko ndazi yuko abantu bagize cyo kimwe navuga yuko umuvyeyi ni byose umuntu yandeze amezi yashize mu nda amezi 9 akanyibaruka naramuguye mugabo akihanganira ivyo no banaramugoye abari umuntu akomeye cyane rero kumuposta bari ibintu bisanzwe kuko naco mfise no mwishura kuvyiza yankoreye ariko gusa ndamusabira ku Mana muri tujya dukendo nka dushobore kudusangira ariko no kurundi ruhande abandanya atera imbere abandanya naheza giko cyane great musozi kubona Ami Pro the MC yavuza Ami Pro the MC no kurapira ko biriko gusa ko kuri Buja FM igiga hit connection anyway bon n'ibindi bitandukanye cha dimanche twagutajya cyitwa Sunday vibe nkora hit connection ariko narakoze n'ibindi biganiro nka ambiance love n'ibindi ava kuza muri carrière yo journalist yo carrière yo kuba umujournalist ugambere wakunda football cyane gose no ndayikunda cyane no ni muje kunda bamvuye gukina anyway football wayihevye kuwe ko ucuza muri no inside football wahevye ndatswikina gusa ngo wapunguje football igituma nasa nk'uwahevye carrière navuga yuko iri professionnel yonshikana ku rundi rugero nuko je narakinye football kandi ari muri equipe ushimi ikomeye narakinye no kuri stade ariko naje kwisanga ico gihe nta mahera menshi yararimwo narava mu Kanyosha nkagenda muri entraînement nko muri ville ugasanga nta n'amahera ya déplacement baduhaye tuvuye yuko nyene nta n'amahera ya récupération ugasanga nagenda ndahura n'ibintu byinshi byoca intege ndavuga nti naravunika ugasanga nije nivuje ndavuga ati why not ntobihagarika nkarondera ikindi kintu kumbure coza kimbeshaho n'umuryango wanje ariko ndashimira Imana mu muryango wanje harababandanije football kuko je mukuru wanje arakina equipe yaberutse no gutwara igikombe c'ubumwe aho batsinze umugwa rukinza kina muri Flambeau du Centre yarakinye muri Vitalo yarigeze no guhesha Vitalo itiki yo kuja muri Champions League muri Cameroon abenshi baravyibuka baramaze no kumutumira ndetse no muri equipe nationale bahora banamuhamagara rimwe na rimwe yitwa gute yitwa Smana Miss abenshi ngira baramuza bakunda football Miss mwana n'izina rimwe amazina arasa
yeah. Okay, inyuma ngaho tuza muri radio Renaissance, radio television Renaissance. Kana yakumenya ko igacu rukundo ko nyene. Yego narakora ikiganiro cyo gutasha nico nakora kuri Buja FM nka request line cyo citwa Samedi Dédicace, ariko narakora n'ikiganiro cyo rukundo citwa Trace Romantique subiri witwa Franck Espoir, ariko naho nyene mu nyuma narakoze n'ibiganiro bya entertainment ya kuri Renaissance nyene. Mu nyuma ya 2014 tuja kuri Buja FM. Urugendo rwa Buja FM rwagenze gute? Nagiye kuri Buja FM 2015 ego 2015 kuko ico gihe Renaissance ntiyari gikora, benshi baravyibuka ibyabaye, ariko ndavuga nti talani gwanje umwuga ndawuzi, umwuga ndawukunda, why not noca nicara, why not noca ndekuno mwuga. Hama ndagenda gusaba akazi kuri Buja FM, ntibyari byoroshe, ntibashotse banyemerera, ariko mu nyuma nararonse appel mbwira ati ingutangure gukora, canangura ikiganiro citwa Ambiance Love. Muri jewe naravuga ati ngiye kwerekana ico kumbure nshoboye, mu minsi mike ikiganiro kiba kirakunzwe, Bujumbura yose birakimenye, igihugu cy'u Burundi kiba kirakunze ikiganiro Ambiance Love. Nagikora rimwe, nagikora samedi gusa, ariko catangiye citwa True Story, Love Story ya catangiye citwa Love Story. Mu nyuma baca baranyemerera kuza ndagikora minsi yose gushika lundi gushika samedi, kica citwa Ambiance Love. Turapambana, abantu barakunda ikiganiro. Mu nyuma ndava muri Ambiance Love, ariko nakora Ambiance Love ngakora na Request Line na Sunday Vibe. Mu nyuma Sunday Vibe bayiha uwundi, Request Line ikisigara na Israel na Signoline. Ego mbandanya muri Ambiance Love. Mu nyuma ndava muri Ambiance Love nza muri Hit Connection. Mu nyuma barasohoka kandi barama Sunday Vibe. Gushika ubu mfise Ambiance, mfise nkora Hit Connection, nkakora na dimanche emission yitwa Sunday Vibe kuva saa 4 gushika saa 6 y'ijoro. Na rimwe Request Line so kandi yo Israel yabuze umwanya. Iyo ni si Request Line gusa, ni ibiganiro byinshi byabuze. Donc iyo umumenyesha makuru ari mu bindi bikorwa, ni nkuko je nshobora kuba ndi mu bindi bikorwa ndakaza kunsubirira. Ça c'est normal ya. Twatugiye urugendo rwawe, ariko ngaho turabona imbere yacu ibintu byinshi. Ndoza ahantu wagira amasekse menshi ni kuri Buja FM. Yeah, true. Okay, duherehega bacu dusigura ibintu byose wagira aronka sinzi byari ibyo kimwe cy'ukwaco. Ivyo ni bike kuko hari n'andi ma certificat menshi kumbure badashobora kubona kubera ndindiriye ndayashira muri cadre amanzo ya manike. Na mamedaille menshi. Okay, duhere kuri imwe uzatwibutsa ko natayobazi wayironse. Iyi ni medaille naronse muri football, muri final ya Best Cup yateguwe na Best ico gihe bisubire kandi no ya nari nakiniye amagaba kubera jewe ndi nigaba ku bantu batabizi. Je ndi mu batangurana n'amagaba hajya nuko abantu gusa batabizi kandi umenyesha makuru. Iyi niyo ni medaille naronse. Iyi nayo bon iyi ni medaille nahawe n'ugwaruka rwo mu Ijabe mu birori byari byateguwe mu Ijabe, aho bantoye nk'umwe mu bamenyesha makuru bugwaruka bateje imbere umuziki w'u Burundi mu gihe gito. Ico gihe abandi baronse trophée hariyo Natasha, hariyo na Bface on the floor. Abasume ngo yari Kiriko na werutse yatwaye Kiriko. Okay. Iyo urayibuka. Hama iyi award nayironkeye kuri Lycée du Lac, yari ibintu bya AGS, no hari ama award bagiye gutegura. Nari natowe nk'umwe mu batumye ugwaruka rwinshi rukora cyangwa gwijukira ubu MC, kuko tucemeranya kera nta ba MC benshi bari bahari, ariko AGS iravuga iti reka kumbure tunagushimiye. Tuze kuri zero sasa bengo zisa nk'izigije Trust Nobody yari ku batayizi Trust Nobody yari rongowe na Wanda Boys Hero. Ni nayo award yari herekejwe n'amahera ndanamushimire Wanda Boys Hero hari kuko banamaye na $100. Wow. Iyi
ni award naronse ya Trust Nobody Production yari muri 2018 nka Best Burundian Presenter ngira urayibona ko handitse the Best Burundian Presenter Ami Pro. Chende basomera Trust Nobody Production first edition 2018 awarded to the Best Burundian Presenter Ami Pro the Radio Buja FM. Niyo award rero naronse. Iyi award yari yerekejwe n'amahera $100 ijana. Ndibuka yuko bayimpaye kuri show ya Bantu Boy bari bazanyemo Juma Jux. Abenshi baravyibuka ariko ndemsinga baca barayinzanira kuri stage barayima imbere y'itsinzi ry'abantu. Ni award nziza cyane. Koze neza. Ngubiga bukomeye. Kubatazi Trust Nobody nababwiye ni yari label yari mwarinzi babiri yarimwo Magic Soldier King Ngorongoro yarigeze no kuba Sat B. Sat B mugamba ngo ari control like win 50% ariko barakoranye na Trust Nobody cyo kimwe yarimo na Nelson B. Great. Buja Music Award BMA Best Radio Present 2019 Kings Nation. You're good. Wajya rikomeye cyane ndayibuka ko amaso abantu benshi. Asante. Ni Buja Music Award natowe mu Best Radio Presenter muri 2019. Iyi yari ya 2018 nongera ntwari ya 2019. 2020 nta vyabaye kwa covid ariko 2017 naronse medaille. Urumva ni imyaka 2016 nanye naronse 2018 plutôt naronse na certificat n'amafaranga nayo nyene nahawe na coopérative des musiciens du Burundi umumenyesha makuru mwiza w'umwaka. 2016 naronse certificat nahawe na Soft Media byabereye kuri Centre Jeune Kamenge. Abenshi baravyibuka nk'umumenyesha makuru w'umwaka. Novuga yuko kuva 2016 gushika no munsi ndumwe mu gwaruka bashoboye guhura n'imigisha myinshi mu kazi kabo kumenyesha makuru. Ndabishimira Imana hamiye ni Buja Music Award nari muri competition imwe na JDKL Kivodo n'abandi benshi ariko kuri iyi nari muri competition imwe na Ismail Niyonkuru Mabro kuva muri Rema FM. Wenyine gusa no hariyo n'abandi umengo babiri ariko Jena Ismail ku mavote twaraduga cyane. Guys, waza kuvyumva tukumwe na Ami Pro the MC kuva muri Buja FM menya twa award atandukanye jane fise nka tsimbi yaje Jefse zinga fise zibiri gusa haraje daucha nzaro bunyane tukiya gatoyi ivyerekeye umwuga kuko inshaka citoga gatoyi ni umuziki muri rusange kuko turazi yuko izadi mbaziro so square umuziki mbega Ami Pro nkubara byo muziki ugeze kuko ndazi yamutse nka mawadi nkaya nuko bamwizeye bavuga ati aho yashikaye umuziki w'u Burundi nk'umuziki ugeze gushina sa Ami Pro aho hamanota ngana gute. Bon je ndashima nukuri ndashima cyane kuko hari ibintu bituma no munsi nshobora kwishimira aho umuziki w'u Burundi ugeze nubwo hakiriho ibintu tutarashobora gushika ariko franchement je ku ruhande rwanje alhamdulillah kuko umuziki w'u Burundi no munsi urashobora kubona umuririmbyi w'umurundi abeshejweho n'umuziki siko vyari bimeze ariko no munsi no gushima Imana. Uno munsi turabona abaririmbyi b'abarundi bashobora kugura amazu bashobora je ndasama example y'abaririmbyi benshi no munsi baguze amatongo biciye mu muziki baguze imiduga myiza biciye mu muziki. Nanje ubwanje hari ibintu byinshi naronse biciye mu muziki. Rero sinavuga yuko umuziki utaragera kure umuziki ugeze aho umuziki ugeze ahantu heza gusa haracari ibintu kumbure bitaragenda neza ama kampuni ntaratahura gutanga ama sponsor ku artiste b'abarundi. Hari ibintu byinshi tukivuze ariko byose bizoza biraza buke ngo ibintu byose nivyo kwama ari byiza hategeza kuza n'utuntu tutameze neza kugira ngo kumbure tutubone hama tudukosore kugira ngo ibintu bigende neza. Hari abaririmbyi benshi twamenye tutari tuzi hari amatala menshi yaje
twibukanye MB Data akora indirimbo yitwa Sindiki Bamba akamenyekana, wibuka amashow yakoze, wibuka amahera yinjije, aba ba Oleg yarakoze ibiteramo byinshi, uno munsi yaraguze umuduga biciye mu biteramo, hariyo ba Berry Music, hariyo ba Wiz Design, hariyo n'abaririmbyi benshi ku ruhande rwanje no kuri Gender Sheen. Abwara bidoga nubwo ushima yabidoga avuga yuko twe umuziki wacu muri East Africa tukuri inyuma cyane kusuma paraporo y'abandi. Nimba ari vyo hari ingorane y'abaki twe dufise, nimba ari vyo kandi twokuribwa tushaka kuduga nk'abantu ko twazi yuko umuziki arakazi. Sinzi ko wantahuye neza navuze ati hari aho tumaze gushika ariko hari n'ahandi tutarashika. Paraporo ya East Africa no. Hama paraporo ya East Africa navuga yuko nivyo umuziki w'u Burundi so kuvuga ngo uri hasi. Amatara arahari, habuze ikintu bita money, uburyo bubonetse izo collab twozikora, uburyo bubonetse haya ma media twakora. Wibaze ko no munsi abatanzania badusumba impano, turabasumba impano ariko barashigikiwe gusumba. Abanyarwanda nuko nyene, abakenya nuko nyene. Mu Burundi yabuze amahera, nimba Diamond yaragiye gukora collab na Davido nuko yarafise iyo cent. Wibaze ko no munsi uhaye amahera Fizo, uhaye amahera Sabil yakora ibintu byiza yo bikora, gusa mu Burundi yaracabuze ivyo bintu. Uburyo ugushikira hagati y'umuziki iba ari nivyo ntabwo bimeze gute. Ngako ndazima bana hafi muri Rwanda murazi na nyemera gafite nyinshi urabazi. Kuko n'amakolabo hagati y'abarinzi barundi bwa ntana yahari. Paraporo y'ibindi bihugu. Ngira kolabo 10 ziri muri Tanzania muri kino gihe. Kolabo 10. Bose uvuga ivya Tanzania ubunye para gusa mwanda twara amakolabo menshi. Kandi warashaka na menshi na 10 ni. Ahubwo abarundi barakora amakolabo cyane. Hagati yabo barakora. Jeni kono. Baje umachekaza twa kolabo 10 muri Tanzania. Mu wundi na umwe amakolabo 10 nyine hari. Alvin Smith Mokenzi B-Face, Mokenzi Kidumu. Mokenzi B-Face ni ya. Mokenzi Kidumu ndiko ndagenda. Sindiko ndagenda no. Sivyo. Natasha B-Face on the floor. Sabia Stanish. Ukuvugiza kera. Sabia Stanish ni yake. Natasha B-Face ni yake. Ni ya 2000 kombi. 20 mu ntango. None. Okay. Oya gusa bikora abanyene kora bwaho mu Rwanda batwa amakolabo menshi yo aruzuye. Gusa kaje ico namaze kubona amakolabo hagati y'abantu bari mu gihugu ibarinze ubwabo hagati yabo nabonye arabafasha cyane kwiboost. Nivyo nariko ndakubwira gusa turaca usaka akanuka nakanda mwase ni ngombwa n'abagenzi banje bose bamwanya. Ushobora kubunya nka jewe ariko kundi impano yanje. Ushobora kubunya nka fisi impano. Nkunda basi sinzi ko ngo turiko turatahurana. Ushobora kuba nk'umuririmbyi ariko asoye igikorwa ciza mu supporting no Murundi mwene wanyu ejo canke yegeje aronse iyo trophée bazovuga Burundi ntibazovuga umuririmbyi, niyo bavuga umurundi azobatera iteka nawe umuririmbyi. Rero hari yakwiye urukundo rwa vrai apana urukundo rwo kubeshanya. Hama ikindi kintu naco tugatahura neza yuko imbuga ngurukana bumenyi ni kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu babona ubwenge bwacu aho bugera canke bakabona ingene twiyumviye. Imbuga ngurukana bumenyi ntizihari kugira ngo tuzitukanireko. Imbuga ngurukana bumenyi zihari kugira ngo zishobore gushikana ibikorwa byacu kure n'abantu baboneye ko muri ico gihugu hari abaririmbyi bakora neza. Ariko imbuga ngurukana bumenyi ntizihari kugira ngo bavuga ati Big n'umumenyesha makuru wa mbere mu gutukana canke ya Mipro n'umumenyesha makuru wa mbere mu gutukana. Mbega ni gute dukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi? Tuzikoresha kubw'ineza y'igihugu canke tuzikoresha kugira ngo abo bandi batubone yuko ataco tumaze bivanye n'ibintu duposta kuri izo mbuga ngurukana bumenyi. Okay, aho nyene nk'aho nyene hamaze igihe abaririmbyi batandukanye bavugana amajambo atandukanye. Kumbuga ngurukana bumenyi nyene. Ico gihe nzaza ingorane nyinshi gushika aho na Amerika de Musiciens watubiye twari kumwe muri Amerika de Musiciens irongowe na Komeo agisha bivuza ati akakaya gutanya amajambo kumbuga ngurukana bumenyi muri managizo basobitwarira. Nkawe kurabibona bige bintu nk'umuntu amaze igihe kinini mu muziki w'u Burundi ubiha intumberi yawe canke ubona bizana faidi yawe. Nico gituma nakubwiye nti
eske izo mbuga ngurukana bumenyi tuzikoresha neza nimba tuzikoresha nabi why not tutoreka kuzikoresha nabi tuzikoresha neza kugira ngo twubake igihugu cacu umuririmbyi akurikirana n'abantu benshi yaba bari mu gihugu yaba bari hanze y'igihugu rero abari hanze y'igihugu ntibaba bashaka kumenya yuko naka n'abari mu gihugu ntibashaka kumenya yuko je nawe dufikiye bashaka kumenya ati eske umuziki wa Big ugeze umuziki wa Mipro ugeze rero izo mbuga ngurukana bumenyi niyo nariko ndavuga tuzikoreshe neza mubi ahandi uri umu artiste imbere yo guposta ikintu urahanuza ukavuga uti mbega ikintu ngiye guposta cyangwa ukabanza ukicara ukavuga ukiyumvira ati hari ico kiza kumarira societe hari ico kiza kumarira abankurikirana nimba ataco kiza kumarira abankurikirana kubera ikinda kiposta nimba hari ikintu no posta nikimarire abantu bankurikirana ikintu kubera ikintu giheba ni navyo Romeo yavuze arongoye Amical des Musiciens nibaze ko umuririmbyi wese yari akwiye kumenya si umuririmbyi gusa umuntu wese ari muri entertainment ku mbuga ngurukana bumenyi saho kuja amajambo ataduhesha icubahiro ahubwo imbuga ngurukana bumenyi zigiye kuja amajambo aduha icubahiro ndetse akerekana n'umuziki wacu aho ugeze agafasha na societe ubu muhuye na Sabbi wamubwira iki duhuye na Sabbi namubwira iki kubijanye bakuvye umuziki wiwe muri rusange bon duhuye na Sabbi namubwira yuko ari umuririmbyi mwiza kuko aririmba neza ariko namubaza igituma muri kino gihe atari karagaragara cyane ku mamedia gusumba ku mbuga ngurukana bumenyi kuko aragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi ariko ku mamedia ntariko cyane no kimubaza hama nkamubaza yoba ari watabishaka canke n'abamenyesha makuru kumbure batamutumira kuri ayo mamedia uwe na Big Fizzo naho muye na Big Fizzo nabanza nkamukeza kuri label ya Bantu Boy kuko yarateje imbere Double J yarateje imbere Dramati none amubaza igituma adakora amakolabo menshi n'abaririmbyi muza makungu kuko arakora kandi neza nibaze ko umuntu wese amuzi Big Fizzo nibaze ko umuntu wese yemera talent ya Big Fizzo ariko kumbure nawe afise impamvu kumbure n'izo kolabo nyinshi atazikora nubwo hariho izo amaze gukora kuko yarakoze na TID yarakoze na Ice Prince yarakoze n'abandi kumbure no bimubaza uwe na Natasha muye na Natasha no mubaza bon icambere no muririmbyi kazi mwiza abikora neza kuko arasohora indirimbo zigakundwa ariko no mubaza mu baririmbyi yose amaze gukorana amakolabo nica yize biciye kuri bo hama no ha muririmbyi yifuza gukorana nawe atararonka amahirwe yo gukorana nawe tuze muri generation shasha Wiz Design wambwira iki muye na Wiz Design namubwira ko ari umuririmbyi mwiza ariko nkaca ndamusaba kwiyubaka cyane nkawe kuko ni Wiz Design twamenye nka Wiz Design tutamenye ku makolabo naze ko atari bwagire ko akora amakolabo nico ku ruhande rwanje no mubwira Berry Music duhuye na Berry Music namubwira ko ari umuririmbyi mwiza nkanamubwira yuko yo banza akabangira ibiteramo akabanza kiyubaka nka Berry Music kugira ngo ejo canke higeje niyo bamutumira mu biteramo bazamuha amahera fadika bivaye n'ibikorwa zo bafise ingene bingana Olege we warakazi gwego ni umuririmbyi mwiza aranafisa n'ingene akora ibintu ariko none amusaba kugira team y'abantu benshi bamufasha Amipro mukurangiza umuziki ubundi ubwiye iki umuziki w'Uburundi ndabwiye ati umwe wese nakora akazi kiwe umwe wese niyumvire ico yokora kugira ngo ateze imbere umuziki w'Uburundi umwe wese niyumvire icoza gifasha umuziki w'Uburundi atari icoza gisubiza inyuma umuziki w'Uburundi hama umuziki w'Uburundi nobwira nti ufise ikibazo ku muntu mwegero kimubwire apana kuja ku mbuga ngurukana bumenyi ngo kimubwirireho imbuga ngurukana bumenyi dushobora kwibaza yuko ziriko ziratwubaka ariko ugasanga ziriko ziradusambura umuziki w'Uburundi twese turabarundi
biga koze canke je nkakora n'iterambere ku muziki w'u Burundi si ngombwa wowe gusa ngo ukore kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere umurundi wese yokora kugira ngo haboneke iterambere ry'umuziki bibe bari umurundi w'umutima akwiye kubaho Yami po jari teka ryinshi kwana nawe miki wa kiganiro cino munsi. Asante sana papa Imana guhezagire cyane ndabashimire cyane twakoranye neza hama mwakoze no kuza kundamutsa nubwo mwasanze ariyo nkiva gukina nari nduhutse gato ariko ndabashimiye cyane muri abantu ntubaha muri abantu nemera And thank you so much Ami Pro merci d'akuza Black TV kwa mwatwe gutangwa natwe igana kwinde kinde gihera biko imiko mwaroba mbuga kamera rero kandi ko ari Black TV weza tukabungu Black TV akabungu.com iyo next iyo website yacu isaga kwa Facebook ko sabusanga takiwazo na kimo gya subscribe na like na comment tuzo twakwiga neza anyway thank you no musi mwiza ndakunda cyane ciao ciao ndakunda cyane